Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Aha kahise kabi twabayemo yego karadufuse amaso ku buryo n'ubwenge tutakibikoresha uko bubereye. yego from Yego. sha ukabesha namba Eh. muhira twahuye n'ibibazo bimwe bya sindamusiga ku buryo nibaza ko abaseruko atangorane mwigeze mugira mu buzima. Jeho aho ndakumva ijana kwijana mugenzi. Yego. Nanje nuko nakuze bambwira ko mu barengera ata muntu muzima bamwe n'uyu ewe turi babiri kweli. Vyahavuye bigenda gute? Allô, monsieur Guiti. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Urinde ko ntakumenye. Nije ryanje waragibagega Mutangwe. Ndi Funderi. Funderi. Ukanze nyene cyane n'uwundi. Oya kabisa ni jewe nyene. Bon, narifise ikintu ushaka ko tuvugana. Ah bon, ngira numve. Urumva Muta. Nashaka tuvugana ivyerekeye ijya izine. Tuvugana ku byerekeye izine. Niyege ibyo ndakubwira nibaza ko bitakugwa nabi. Okay. None mu ncamake ushaka iki? Urumva nashaka kugura ajya amazu izindi ikoreramwo. Sa ngeza ngaho. Wewe Funderi nzi. Niriko urambwira ibyo. Ni jewe nyene wewe umbwira yo ushaka kuko ijya izine nshaka kwiteza imbere cyane mu buhinga bugezweho. Yego urahaza ubugari bw'impunzi urenza ko n'urumogi uca wumva boyayata kuri giti. Ibyo by'impunzi birekeye Mutama hari kera tuvugane afere kujya kuntu mwubatse ya izine mwe na murisho urabona ko nawe bitagishemeye. Urarinda wamuhi Ntibishemeye. wewe mpagarara hasi nkagusumba nahagarara hejuru nkagusumba. Mutama reka kunga utangaraguye. Burya jewe Funderi sinkiri wa wunduzi. Kura ngaho. Jewe nta mwanya wo gutafise uranyumva. Gezire nabo mungana. Wewe Mutama mbwira gusa amahera ushaka ndayaguhe. Hama ingene nzoyiteza imbere ntawe uzoba ubibona. Ndako wumva umugabo ngenda ugura handi wubake iwawe. Icyo ngita kurota ukanura. Reka Mutama ndakwereka ingene bakora afere mu buhinga bugezweho. Jewe giti kuva ryari nigishwa gukora amafere. Ewe nabitanguye utaravuka uranyumva. Nege ibyo ndabizi mugabo nuko mbona mutajana nibihi sinareka kubikubwira kweli. Yego ugura umugi wanyoye isharura kuvako. Ahubwo yakwirikira none uje guhorera kuri jewe. Basi Muta niba utanyemera urabaza abahandi usange bazokubwira ko nakiri ka gahungu we uzi. Nakuzi kuri bundi. Ibyo ko ugura zikazi zanje. Urumogi ni rwakuvako. Uraza kwibuka kuko bishoboye. Mutama kugira ndakwereke ko ndabishoboye. Mpa nimero do konte umbwire nayo ushaka ndayashire ko ubu nyene. Nona mwikambi y'impunzi. Hejuru yo kubagaburira. Basigaye banabaha amayinite yo konona. Nakubwira impunzi Mutama vyihoze. Bishire ku ruhande. Nimba atamakuru ufise urabaza hi rusangi wahora shora amafi. Funderi. Ntusubire kunkinisha. Wabyumvise? Allo? Allo Muta. Hegara ngo piyoko ndakesiri. Shushu, icyayi kirashushe ko ndafungura. Ewe sori nukuri, ndigaje mbonye toyoyo. Canangura kwiyumvira ingene bavuze ngo yarapfuye kandi ariyo. Hago nakamara mazi. Ndabiravuye kwigurira kayi nabo bamwishe kera sha. Sha abantu bakriye ibihuha. Naho batandukanye n'abicanyi bafise inkoho. Urazi gutanga amakuru kuri kwani web TV ngo umuntu yarapfuye kandi ariho
frame jewe ikosa ndarita kubapfa kuvyemera kandi batarinze no gutohoza shaho yasi one love frame no gutukana bagatukana ikibabaje rero nuko abajuracana n'abajene irige niyo ngurane urazi ko ushobora guhura nyine n'umuntu hewe akakwemeza ko umuntu yapfuye nk'uko umengo yarabonye ikiziga nukuri turakwiye kuza turiyumvira nk'abantu b'incabwenge ibice ku marezo sosiyo byose burya ntibibara ukuri erega n'ababicishaho nuko baba bazi ko hari abaca bavyemera mugani wawe nukuri ntabo bataniye n'abicaye nyene kuko barakiriye ukwaho mu bantu urabizi ko atahandi bijana atari mu bwicanyi emwe kandi vyama vyabaye ariko ntibibigisha ikije cyose kirabahurunganya hajya rero education muhira sha nukuri ni ikintu gikomeye ni nk'abavyeyi nyene bayica abo bavyaye jewe imana izimfashe nukuri sinze nigisha urwa nk'umwana wanje erega benshi muri abo batukana ku marezo usanga ari babandi bakuriye mu mafami yagize ibikomere muri kahise birababaje vraiment kubona hariho n'abaziri vyabaye bataranavuka reka ibyo bikomere rero bidakize cyangwa ngo ubirengere nukuri usanga ukura biha abana bawe kuri generation kuri generation ya kabisa imana izodufashe tubeho muri kubo tureke kubaho muri kahise ni one love kabisa bivamo nukuri ndagwaye kubona ivyo vyose vyarahetse sheri bakongera kandi kaye cyane oya ndahaze pe agavana ndahaze ahubwo sha jewe nyene hari kintu ngeze imisi niyumvira cyagute urashobora kumara iminsi wiyumvira ntumbwire mbe urazi ko no gucama none singira ndakikubwira urumva sha nashaka ko twokwifatanya n'abandi tugafasha akanyenyeri mu ngorane rimwe what no she ni ubivuze nuko ndaba hibaje tukubira ikintu bivuga ana ngira ngo ndaba aho ndakubona ushaka uburanyumviritse oya eka vraiment I'm serious nukuri rero aho ndiko mvugisha ukuri ifoke kandi web tv subira gukora ibihuha bikagabanuka sheri byakwebra shaka ko tumufasha nukuri cyane gose je vraiment amaze imisi ndavyiyumvira ndabona ko ntegerezwa kurengera ibintu vy'amajaruzi afasha aho rendi mukuri bravo ma chérie umviriza iyo surprise iri agréable nushobora kuvyibaza I love you I love you too eka hewe si kanyenyeri wenyine afise ingorane n'abanyarusangi bose batakironka amakuru yizewe shasi one love kweli urahomba sharudaga uno munsi ndagara turadisangira upfe ko waruze nyinshi gusa himbira hiyo sha uje kunira kwibibe kubera uhaze ara rero kuri karisha kugira unyime sha ndagukurikira mpaka dusangiye kabisa usangiye nta ngorane shani witwengere kubona turiko turapfa n'inzara namwe muha ntaco yimena mugabo gasha mugabo aho ndiko ndashina hafiki kakumusira sharudaga abona iki namakigasha namaki uti namaki ni inzara turemeje iri katwica namwe barengera umuhazi ubu rero baje kunama kumuvyima sharudaga ziriko avuga bavyumviye neza wavyumviriye nguri uburyajya ngaho sha ni ndatabona ivyo muri ko muratugirira kurana sharudaga haza kweli Zawuja kwa tugazi mibona jonone abaseruko gusa reka shamwe bo murafise toyoyo arabaryama ko zico kimwe na twebwe ati urabona aho ndavye rero jona merewe neza reka sare ati neza je nakubwiye toyera kubona zico kimwe na jewe ndiko ndatera urusenga shamu kiyaga atani ico ndonga reka sha iyo mfise akazi mba ndahakukiyaga none iziye ndigikora none ubwato budakora wumva izina bikora neza gute ko akazi kanje kara ko gupakurura amafi nakabona ko atakirikirengaga mugabo nukora oya ega baragabanije abakozi impungu nanjye ndi muri abo kabisa sha ubwo niyo kuranyumviriza wewe hayi tutumva n'igikega uri umurengero baragabanije baragushiramwe wewe ibyo abarengero nase kuri kwavuga ntumva ko atabihoriye sha naho bogabanya je narize ko toyohera kubaseruko gusa yuko nukwihenda toyo ntatwarira abarengero gusa hasha aha narinze ko ari twe tuguwe gusa ndumiwe reka sha reka we nukuse naho je nakumva nari impanze banyukanye kubera ntashobora kuri ha mpungu ahabwije ndara mwibarabara none tawe yo yaramenze uvuze gute
oya nta na kimwe mbwa rero narumvise bavuga ko izindi igomba guhingurana amashyirahamwe y'abarobyi yego byakwe yego kabisa kugira bigurire ubwato buto buto urumva ngira bizoca byoroha dusubire kuronka akazi impungu. Cyo Madame Alice ego uri kurugara yigo yareka kumbwira uracyari ngaha urazi ko matwa kukugarana ega sinigeze ndabe niyo amasaha yarageze nagumye ncuruza urutwe ngaha muri iyi mashini tagofinzisa wabonye ko ibintu girigere yareka kumbarira iyi mashini burije oya ndagusavye ntumbwire ibintu byo kuyizima ndagusavye ushaka turare ngaha none sinyasha igoro burije tugende nukuri sindiko ndafite nukuri je ndagusavye ndeke mbandanye nkurari vyo eka sigaho bire kuzobandanya nejo kuva mu gatondo uri ngaha bewe nturuhuka none nukuri yari je nzoruhuka magakani web tv garutse niho noronka amahoro cangaha rero utahe uzobandanya ejo nukuri wabonye ko dusigaye ngaha twenyene hoho wapi nta nivyo je nari nabonye nagumye ndi concentre kuri iyo ariko gari vraiment none wewe ntubona ko kan web tv yuko bikenewe ko tv yacu isubira gukora neza Shaigo nuko ndakumva ndazi ko nakanyenyera babaye ko naje nunyumve ko ntegerezwa gutaha aje s'il vous plaît ndagusavye nukuri unyihangane mbandanye nukuri amaroshesha ariko vraiment ega igoro nanje nuntahure fise abana n'umugabo wandindiriye muhira ko ntaha nukuri birumvikana basi je ndagusaba ikintu ari nuko basi we niwugari je ndeke nirarire nga nukuri ndagusavye frère igo nukuri uzobukoze wowe ndi wasaze neza ndakuganire ga nukuri ego kandi nukuri ndagusavye nukuri kandi uzobukoze nabigusavye yarariko vraiment nukuri nyumvira ikigongo kandi nta nicononekara abizi wife ngaho kwimfasha ejeje ndabizi nta cononekara ahubwo ni wewe ukononekara jewe nta na kimwe mba none kurara ndakora sindabimenyere wewe gusa ni witahire nta na kimwe Shaigo reka uva ko notanga gusika ngaha umve nukuri hari mbona byubahuka none basi none nushaka kukana web tv basi ibandanye ko please yumvire basi no kuri kanyenyeri basi igo uraruje zimashini utahe aho wozo wanuragiza besi sije nawe ndakwisha ingutahe rikageza aho wahije ariko vraiment nta na kimwe mba nawe sinakubwiye ko ndabimenyereye ariko gari Shaigo tahuruhuke ari nukuri nyitsere kuva mu gatondo ukora ifo kuruhuka nivyo vyiza donc ndabizimye byose hama nzoje zura gutangura ejo kandi bushasha frame kandi naringeze kure none hoho yiko ubona uri mu nzira yo kwitora none ubwo izogaruka ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwanya wasumira intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago kiri hagati ya toyoyo na gipe mbega namwe vyoba bishika mu kayaga nabo mudasangiye umugwi ku vyo mwabayemwo gute intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Sibomana Shadrake n'umunywanyi wa Murikira Ukuri avuka ku mutumba wa Mirango muri commune ya Nsoro yagize ati yego cane je waho mperereye turayaga cane nabo tudasanga imigwi ati kuko twagiye turatahura buke buke kutaramundu gatarura ibiboze ati kandi ku mutwe umwe wifasha gusaruta ifasha gusaba atahano vuga nti nabo vyagora gutahura bagiye baratahura ati kuko babaye nk'abatoyoyo bahemukirwa n'ababo bari bibaza ko ari intungane ati gutyo twumva kumwe kuwo tudasanga umugwi tuva amaraso amwe Epimake nawe ni umunywanyi wa Murikira Ukuri ava imukike yagize ati numvirije ikiyago ca gipena toyoyo ati bihora bishika nanje nkayaga nabo tudasangiye umugwi ati kuko uwishinga kumira ku vyiyumviro bishingiye ko migwi nta nshuti y'ukuri agira ati kuko bene ivyo birasambura atariko kuganira nabo mudasangiye umugwi birubaka imitima bituma kandi umuntu atahura neza akazoza Wundi munywanyi yatwandikiye ni Odifax wo muri commune ya Nsoro ku mutumba wa Mirango aho yagize ati yego bihora bishika tukayaga nabo tudasangiye ivyimviro ati mbere tukaba n'abagenzi mu butandukane bwacu ati washaka bivanye n'ivyo tuyaze tugasanga turahanuranye n'agacupa mbere tukagasangira tugaca duhanura n'abandi naho ni bamwe tubasomera intererano mwacije ku muhora wa WhatsApp aho turabona ndike kubanza Cyril ava mu Nsoro ariko no musaka akabarangurira akazi mu ntara yacankuzo ku ishuri shingiro rya Kabuga yagize ati ku bwanje birashika tukayagana mugenzanje ati kandi tudasangiye ivyimviro ati ndetse tudasangije n'imigwi nakarengo ukuri gushirira mu kuyaga ati iyo mwicaranye mukabwizanya ukuri niho ucubona ko haba kuri aba canke bariya bose batera ku mpande zose gutyo bigatuma muca mwibagira
kwakira ivyabaye nyabona mugategurira hamwe kazoza kanyu n'akabazobakomokamwo anakarengo utaramunda ugatarura ibiboze. Wini munywanyi yatwandikiye ni Evariste Ndayikengurukiye w'Ibururi muri commune Matana ku mutumba wa Bihanga yagize ati yego cyane birashika tukayaga nawe tudasangiye umugwi ku biba vyaratubaye ko ati kugira ngo mu gihe ari bibi vyatubaye ko dutorera umuti w'ibibazo vyatubaye ko hamwe ntituzosubire kubigwamwo n'akarengo ukuri gushira mu kiyago ati kandi mu gihe tuba turiko twibukanya ibibi vyatubaye ko muri kahise nabo tudasangiye umugwi tuba turiko dutegura kazoza keza. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Elias Kamana ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri commune Mutimbuzi muri zone Gatumba yagize ati yego birashika tukayaga nabo tudasanga uyu mugwi ko vyatubaye ko ati nakarengo kuri gushira mu kuyaga ati tuyaze kuvyo twabayemwo umwe wese aramenya ko ivyo yiyumvira ko atari ukuri ikindi naco iyo tuyaze kuvyo twabayemwo tuba turuhoranye mu mutima ati kuko kuri kuba kugiye habona. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho no gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tudashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niba mwaye twasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Nadia na Big Jam ngo ibikomere vya kahise bidakize bishobora guhanahanwa urungano kurundi mbega namwe niko mubibona. Ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Nadia na Big Jam ngo ibikomere vya kahise bidakize bishobora guhanahanwa urungano kurundi mbega namwe niko mubibona. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza ni mutwandikire kuri numero 61 ubusa ubusa 9 103. Eka nawe uba wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri numero 61 ubusa ubusa 9 103 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandaya mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyagiye gice c'amajana 813 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho ubutaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.